ngira mvuga ikintu gikomeye kandi uzofashe ugiposting by'ukuri idini ryaratugiriye nabi cyane cyane abantu twita abakozi b'Imana ryaratugiriye nabi mu kutwumvisha yuko umuntu yiyumviriye amafaranga abafashwe n'impemu mbi yo kuyakunda naho kuyakunda atari impemu mbi kuko iyo gukunda amafaranga njya yuko bari impemu mbi Yesu ntiyari kugira abapartenere bamuha amafaranga kuko ugiye gusoma muri Bible neza hariho abigishwa ariko kandi ahora n'abandi b'abapartenere b'ivy'amafaranga harimo na mushiki wa Herode mu bantu ba finance ministere ya Yesu ivyo abantu ntibabisoma none ba Maria Magdalena bari bagiye barabigishwa ba Yesu none abigishwa ko bari 12 bajya ba Maria Magdalena bari bagiye Yesu yarafise umugwi w'abantu bari bajeje gufinansa kiya gikorwa yari yaje gukora yarafise na Yuda ajeje umutrezori ajeje kubika amafaranga none nimba amafaranga yari très important mu gikorwa cy'umwana w'Imana Yesu avuye mu ijuru twebwe turi jewe man of God maze gukora ibiteramo bine deeper in the river of worship nico kintu novuga ko Imana yampamagariye gukora nico gifatanye n'umuhamagaro wanje kuko biciye mu ngabire yanje yo kuririmba nifuza ko abantu bose boza ahantu bibira mu ruzi rwo guhimbaza maze gukora evenement zine edition ya mbere niyo novuga ko vraiment yagenze neza nubwo nta bantu bayimenye kandi icyo gihe nta nubwo nari bwaze no gusengera muri Spirit Garden nasengera mu Kinini ariko iyo evenement kuri jewe niyo yabaye hayisite ubwo icyo gihe bivanye n'ukuntu nari mbayeho imbere yo kuyikora n'ukuntu naciye mbaho inyuma yo kuyikora ubuzima bwanje bwarahindutse haraje abantu nubwo bari bake mugabo abantu baranshigikiye bararekonesa ico natanze nabo baragira ico bakoze sinarihishije ariko natanye amafaranga kandi ubuzima bwanje buca burahinduka biranyorohera gukora indirimbo niho naciye nkora za ndizera nari narabuze ukuntu nkora clip yayo ndakora clip binyoroheye ndakora n'izindi mu nyuma byose binyoroheye erega ibintu dukora n'amafaranga none man of God abantu barazi yuko kugira ubu ukore clip nk'ubu urabona nk'ubuhoho umuntu aba yaraduze standard bavuga ngo ujya yaratwaye Primusic n'ibikorwa ukora uca wiyubara uko ukoze bitameze neza baca babandi nyene baca bagutuka ngo na za miliyoni ngo utangiye gukora ibintu nk'ibyo ubona ko maze imisi ntariko ndasohora ariko ndafise indirimbo ngaha ziruzuye ama audio ariko sinshobora gusohora audio gusa negeza kwimakinga ashobora ko nkora video kandi niyo nkoze video negeza gukora video isa n'umuntu nyene yatwaye Primusic kugira abantu ntibagire gute niba bitugayire babidutane bavuge ngo n'urukata cyane ngo mwagize niko abantu bameze ariko abantu bari bakwiye kuza gutahura ko ibintu dukora n'amafaranga clip video uyikoze ni gutwara munsi y'amafaranga miliyoni 2 clip video yonyene aha ma audio nirumba ubu ni 355 sakudu ukacushira ki miliyoni 2 za clip aho mvuze ayo umu director simvuze ama déplacement simvuze ayo umu styliste simvuze abantu mujana abaje abantu baza muri video hari gihe baha ama déplacement hari gihe bangomwa ko aba danseri wagaburira ko niho hari usanga mukoze umunsi wose bantu b'Imana ibintu dukora n'amafaranga bidutwara amafaranga jewe izo evenement izindi zitatu nakoze yantwaye amafaranga make yantwaye miliyoni 5 muri izo mvuze izo zindi zitatu ariko ngaca nsigana na madeni abisanga abamizisiye banje sinabarisha abaje kumfasha barindi sinabarisha gushika yaho n'izina ryanje hanze ricafura ngira ko nsaba n'imbabazi abamizisiye banje uko hari amamizisiye uno munsi banyishizemo kundi kuntu kubera uko kuntu twebwe kubera umutima wo kwifuza gufasha ishenge dutegura ibintu tukagenda tugakora ariko ugaca usanga nta muntu ahari wo kuza kuvuga ati none ndagufashe gute bantu b'Imana mwijukire kudushigikira kuko aho hanze turamaramara iyumvira umumizisi araje mu ma repetition iki arakuvugirije akaca ataha ntunamure n'agafana ugeze igihe basigara batwita abayisiko twitwa abakozi b'Imana
no n'igihe nari mvuye muri Primusic Imana ishimwe aho nta deni natahanye mugabo umenye yuko mu mafaranga nakuye muri Primusic miliyoni 10 zaragiye kubwiyo evenement miliyoni 10 zaragiye mu mafaranga muri ziragenda. Hari evenement nigeze gukora mu nyuma edition ya igira gatatu kuko edition ya kabiri muri zo zangoye nasigaye mu madeni nagiye ndishura bukebuke ugasanga ubuzima bw'umuntu nyene bukiye bujya mu kajagara eske je ibintu ndiko ndakora ngo sinihenze ni Imana yabintumye urumva ariko sometimes hari igihe usanga ndiko ndavuga ukuntu ntimwumve menga ikosa ni ry'abantu gusa sometimes hari n'igihe ikosa ari iry'iwacu na mindset dufise kwiyumvira dufise ugasanga uri muri abantu nyene bamaze kwizizirwa n'idini sinogora abantu pe wasaba amafaranga niyo Imana Yesu azobikora sawa Yesu azobikora ni sawa ariko ifoko Imana yaraguhaye ubwenge ifoko bukoresha jewe by'ukuri ninakoresha evenement ya worship sinzokwigera ndayirihisha ariko muze muyizemo muzi ko nkeneye amafaranga muze muyizemo muzi ko byantwaye amafaranga uje ukaza witwaje y'amazi ni byiza cyangwa gutelefona umuntu nabonye yuko je nahora ndabigira imbere yuko ntangura hari abanyitanga imbere baba worshipers ntashobora kuvuga mu mazina muga numvise ariko ategura evenement n'ubu ndabikora nta mu telefona cyangwa nimba ari igikorwa ariko barakora mu ishengero kanaka abapasteri batandukanye muri iki gisagara bivuga ndatelefona nabonye uko muri ubaka mbere nokora iki kuko abantu tugira uwo mutima nabonye yuko bategura evenement ndafise amazi ikanda kurungikire amazi zono birafasha kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuzoha amazi mu gwavya umukozi w'Imana agiye umuvugisha azohabwa impera imwe nawe je ndashaka gukora evenement ukama amazi yo kunywa tugahabwa impera imwe naje nakoze evenement nasaraye naririmbye mugabo bavuze ati ndafise udufaranga tw'amazi kada guha amazi sivyo rero mu gihugu cyacu mu Burundi tugira umutima wo gushigikira impano zacu ndakunda kubivuga umunsi turafise ingabire nyinshi tutazi iyo zagiye turafise tala nyinshi tutazi iyo zanyikiye kubera iki manke ya support rero nabavuga yuko iyo umuririmbyi wa gospel aronse amafaranga aca bivamo aca atangura gukurikira abakobwa no kuja kurondera ingene ayo mafaranga yonona ibintu abandi nabo ngo acagara asubira kwica bugufi ngo usange nyene ari umuntu acumvira canke akiza gusenga hariho n'abaca babihera gusenga baca bavuga ati rero amafaranga n'ibintu vyo gukorera Imana ivyo bintu ntibijana ikibazo ntangira nta muntu n'umwe nza gushigikira yabishengero y'abantu bo muri bibi ariko ayo mafaranga yaronse gute eske yayakuye muri iryo shengero kuko ivyo by'abakobwa ivyo byo kugira gute ivyo naho wowe utararonka amafaranga naho utaravuma iyo n'ingeso umuntu agira yamana nayo gusa mwe muca muyibona cyane aronse amafaranga sino kabara kageso abasanzwe afise iyo ni caractère umuntu aba afise ariko ntibisigura ko ari vya bose rero ariko none ayo mafaranga yakuye ngaho mwishengero nimba yiyivye akaja muri karaoke numva azogaruka mwishengero agazogoma aja hariya nyene yakuye kandi umuntu umuririmbyi yari mwishengero ukabona aragiye muri karaoke zomenye ko agiye zomenye ko atazokwigera agaruka natangwe ndabivuga hariho ibintu byose birafise impwemu ziri inyuma yavyo umuririmbyi arashobora kuja muri karaoke avuga ati je ndi umukozi w'Imana mugangiye guca udufaranga je naje nararinvye muri karaoke muga sinagenda ngo nca amafaranga ya nivuga kuntu uja gutembera ugasanga hari abagenzi turabonye umurinzi reka tumwakire karimbo kamwe nka cangera sinigeze mvuga ngo nje guca amafaranga je muri karaoke ubwo ndabizi urashobora kujayo uri umukozi w'Imana kajayo amukaja mu ishengero kajayo hamwe mugo ko imisi hera no mu kirundi barabivuga ngo bana nasuneba hajya ahantu uri kurateba hari impemu zihakorera hari ikirere gifatanye na hakiri kurateba umunsi umwe uzofatwa nibihakorera
rero baca bavuga ati ubukene nabwo imishengero nta kintu turonka dukora ibintu tugakora ku buntu natwe dukeneye mwibaza yuko hari umuntu abantu benshi nuko batanguye kuvuga babonye Primusic nimba hari abantu ba mbere basonzeye mu rushengero that's condemn nimba hari abantu ba mbere bamaramariye mu rushengero that's condemn nimba hari abantu babuze aho barara ndi mu rushengero ndimwo nimba hari abantu bishwe n'inzara ndi mu rushengero narabaye mu bihe byo gusonza narabaye mu bihe byo kubura aho mba narabaye mu gihe byo kubura aho ndara ndi mukozi w'Imana mu rushengero worshiper bavuga ati man of God ntaza kurimba mu rushengero maze 3 jours ntafungura kandi nkabasirimbisha neza igisirimba bien Imana ndayikunda no muri ivyo bihe irazi ko nigufasha ushitse imbere ntusubira kwibuka kutarafungura irakurindira uhejeje ushitse uburutse stage nkaca wumva uravyibutse Imana ikatuzigamira mu bihe nk'ivyo erega ibihe vy'inzara nyene birabaho ariko biba kugira wige biba kugira uhunge biba kugira wige ntusonzeye mw'isengero cyose bakuhava sonzeye mw'isengero cyose bakuhava umuntu abigenze gute arabana none Yesu ntiyakubiswe ntiyabambwe ntiyababajwe kandi ari umwana w'Imana ariko ngo kubw'ubwiza bw'ivyo ariko arabona imbere bizokoreka biciye mu gupfa kwiwe no kubaza kwiwe yarihanganye waraca bugufi waraganduka ngo no gushika no kugupfa ngo mbere ngo urupfu rwo ku musaraba ngaha mu Burundi turuvuze ntitubitahura kubera nta burya hariya muri kiriya gihugu ku musaraba babambaye ibisuma n'abantu umukriminere wa mbere wo muri ico gihugu umugizi wa nabi wa mbere niwe bashira ku musaraba Yesu yarababaje yarabafashwe nabi kugeza ku rwego rw'ahanafa ashigwa hamwe n'abakriminere mugara vyihanganira kubw'ubwiza bw'ivyo ariko arabona imbere rero bivana na vision ufise bivana n'ivyo uriko urabona eske hari ico wavuganye n'Imana nimba hari ico Imana yakubwiye ivy'inzara ntaco bitwaye muri iyo nzara nyene uri gukora gute muri iyo nzara nyene uri gukora iki muri iyo nzara nyene eske urabandanya kuba umwizigirwa ku Mana kuko ijambo ry'Imana rivuga ni wowe umwizigirwa kuri biki principe ni kumeza ubanza kuba umwizigirwa kuri biki mukaca uba umwizigirwa ari kuri byinshi